2040 mu mbona kazoza twese tuzoba twakundanye aho Pacifique na Chimamanda bazoza mu rugo dusangira ubugari umugore wanje yacumbye. Izi nzankano bamwe kudatahura kudakunda kumva neza ko badakunda igihugu cabibarutse igihugu cabasokuru barazwe na basekuruza kumva neza yuko bakwiye guhindura indongozi zashizweho n'Imana. Ndizera neza yuko ino Mana dusenga 2040 bazoba barasubiye ku murongo basigaye bari ku murongo umwe bagaruka tugafashanya guteza imbere cyane igihugu catwibarutse. Nashatse gusigura neza yuko Imana zinzangano zizohera nko mu mbono kazoza ko nitwifuza gutera imbere twenyene. Twifuza neza yuko twosanga duteye imbere na babandi baponda bamwe bavyanka nabone bariko baraserebra turiko turasangira kabisi nagahiye baragiye ku murongo. We nushobora kwama wagiritse umwana makosa mu gihe yakoze vyiza utanamushimira. Nibarabe ibibi nta gihugu na kimwe kwisi gikora ivyiza 100%. Urumva hariho utunenga ari utuntu usanga tutagenda neza kubera ikibuka ukavuga ati okay hari ibintu bitagenda neza ukabivuga ko abarundi barabibona nivyo babaye mu nk'ubuvuzi vya pafe ati muri pafe vraiment hari ukungusanga ari bitagenda neza nivyo ariko vuga ati umukuru w'igihugu arakoze ikintu ngira akamaro ko dufate nk'ubu hari abantu baraba basi Chimamanda yavuze nabo Burundi bakoresha kirundi cy'Abarundi n'umurundi wawe ariko arabivuga. Urumva neza ko biryoshe gusomesha biraryoshe biroroshe cyane kwemeza umuntu muri ya ntambwe bo nubwo tubikoresho vya CNDD nese umugambwe w'Abarundi sivyo n'umugambwe w'Abarundi CNDD n'umugambwe utavangura. Urumva aho kera twumva imigambwe ngifatiye ngo y'ubu bwoko yindi y'ubu bwoko ko CNDD twagiye gusanga ari umugambwe w'Abarundi bose. Urumva par contre bo CNDD twara na Afrika yose. Nikaza nshuti mukunzi wigana bicano kuri The TV Show nkunda ndagwemwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uhereye muri kano kanya uriko rakurikirana isana mu ryacu nk'uko usanzwe bizi ni the one and only akuzana bitandukanye hatandukanye Alain the Real himself nk'uko usanzwe bizi ni wewe mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu we wahisemwe gushigikira The TV Show mu mpande zose nk'uko nabikubwiye mwa kino gihe nta handi hantu mbarizwa. Iyi ni message kuri babandi bamaze igihe bariko barambaza nti mbega ni gute twozana imiziki yacu kuri radio Indundi Culture kugira ngo mudushigikire abapcoming muri ko muraza. Trust me siyo nkibarizwa mwakano kanya mbarizwa kuri The TV Show gusa na yindi televiziyo uri kuransanga ko kiretse hari unyikoze ko ariko kandi nko kuri kurayibona kwisana mu ryacu ufashishijwe na jewe nyene ubwanje ndi behind camera kandi nkaba ndi kuri micro ya mbere ndi kumwe na Koreshumwanya umwe mu bajeune ubona yuko mwakinogiye kuri TikTok bariko barakora ibigiye bitandukanye bariko baratanga impanuro ku bajeune bariko barakora n'utundi tuntu tugiye dutandukanye ariko kandi umwe mu bantu biyemeje mwakinogiye kuvugira igihugu no kwerekana ibyiza by'igihugu. Koreshumwanya ndaguha ikaze cyane kuri The TV Show. Amahoro umeze neza neza tumepanga muda mrefu lakini mvura ebana umunsi yatwankiye anakanye ni hatari ariko umeze neza squeeze freshere ni nyingi mzee tuvuta turakora kazi turi mu kazi kare twaherukana kera ubwanyu mumengo twe twicaniye kwa Muvayo kwa metre Muvayo dukorana kuri The TV Show hama last time tubona na je nawe yari twariko turahana deal no muri rimvye ntavuze ugikora bya bintu byawe nyene sinzi ko kibikora mugabo cyane nigiye ko ntakiri mu bintu byo guhagarikira ibikorwa by'abaririmbyi ya diri okay ndayibutse wagira uyivuge ibintu byanje natwo biri yagiye mu Rwanda ujya mpete ujya baba mu Bubirigi mu Bubirigi yarakaze yo ndawibuka turiko turaganira nyene ibintu bimeze neza kandi warakoze ibintu bimeze neza. Hari n'undi muntu twakoranye niwe wanyuma duherukana wo mwige muco bibona nyene ndakubwiye caption twakaze safi sana ariko bimeze neza uribuka ndakese na kera imyaka ibiri hajya neza ibiri irahetse oya irarenga ko je hari haciye n'igihe kirekire umugore wanje ataranagenda yego agira mari imyaka ibiri ukivuga uko rero ubuzima bwo kuba
kubaho nk'umuselibateri musinga madame ntashe njyama nambaye uko natashe ariko pe umupetsi muri kumwe ni babiri turi kumwe turi kumwe abapetsi n'umukozi ubuzima bwo kubaho madame ari kure yawe ubugenza ubuzima bw'injyankuge kabisa aramenyereye iminsi yose gutaha acambura impuzu zose ufungura utwe yakinjitse kayivyura ari ngaha taraba ingene so funny bro ni reka tuyage gatoya ni warigeze kuvuga ati na kino gihe ngomba gutanga umuco kubijanye nuko abantu banyita umenyesha amakuru nakore bakaca bavuga ngo nta umenyesha amakuru akora bino akoresha umwanya nakwiye gufatirwa ibihano uravuga ati je sinamenyesha amakuru no content creator ariko kandi bitambuza guhostinga aba artists aba comedians abakanyama filme no kuvuga canke gukora ico bita analyse ku bijanye nuko abaririmbyi bitwara no musi ubwo buzima bw'uko abantu batakikwita umenyesha amakuru ubayemwe gute gakoresha umwanya byaraguhaye amahoro baramaze kubitahura barabitahuye donc abarundi bakenera gusa kwigishwa ko abarundi n'abantu ibintu uko babibona niko babifata babonye umuntu afite mikro baje umuntu bamwita umujournaliste kuko niryo jambo bazi kuva kera rero twarabumvishije neza yuko hari itanduka ry'umujournaliste n'umu content creator cyangwa umu influencer ko umujournaliste aba afise badge afise kimuranga aba yarize yakoze stage n'amategeko agira ku mategeko urumva rero barabitahuye Imana ishimwe ni gukora promotion y'abaririmbyi abakanyama filme ukabirihirwa navyo ubona mu Burundi bimaze kuba bimeze gute muri Kenya niho wabona aba influencers barihwa kugira ngo bakore promotion ama post ibintu bigiye bitandukanye ni ubona mu Burundi abantu bavyakira Burundi baravyakira abaririmbyi bamwe babiha agaciro n'abandi batabiha agaciro ariko no kumenyesha neza yuko indirimbo yisohoye no promotion udaheruye icitwa promotion menya yuko ubumeze nka wa muntu yarimye akaca arekere ibitegwa hiyo ntazoje kubagara ntazoja gukontrola urumva donc birakura ntibireka gukura reka ariko hariho bizingamye birazingamanye canke bigapfa niyo mpamvu ro muziki peu importe uko biri kose promotion nubwo unogeze kumbwira ati kuri YouTube ati kwereki uri kuracika intege gufisa ama views make uransigura neza ati aba bantu 16 baravye video yawe uzi uwo umwe yari karayiraba yari kumwe nabandi canke uza abo bantu donc waransigura ikintu ndavuga ati ni wakimbiye kabisa donc no gwarespe baje abantu bakeyi bakuraba kuko je nabona manga views ijana views 50 views ijana ni nyinshi ni nyinshi none baza yuko umuntu wo kwibotike aronka abantu ijana bamugendera ku munsi abantu ijana ni benshi uri uronka hano abantu ijana bakugendera ku munsi nakuvuga ngo wewe ibotiki yawe bimaze gutera imbere cyane rero novuga ngo no ku respecta tu abantu umuntu nimba ari babiri nimba ari batatu iyo twatanguye gukora YouTube navuga ngo yari kirasa nk'itera imbere mugabo uribuka jewe nza za 2017 18 kugenda hari amaceno atarenga nk'atatu akora ni Abujahi wasanga Abujahiti yari yarahagaritse yari kiri kirere mugabo mu nyuma irahagarika je naje yahagaritse yaje gusubira mu nyuma ica yangaje abaozi bavuye muri Bujumbura TV yari Bujumbura TV yari NGM TV abala Vista n'abandi abanelinati barayikozeko baje dikaed ba na Indundi akeza nayo ntiyari cyane yari kisigaye ikorera cyane kuri Facebook rero ico gihe kugira ubone abantu bagize subscribe wasanga ari bibaza abantu ntibakiriye ama Gmail rero umuntu wasanga nta commentaire iriko nta Gmail iriko ugasanga baravye tu kwera tama Gmail abantu babugurura ntaronka ijyax ntaronka n'ijyax yo kugira subscribe ugasanga like ntayigira ndibuka mpagarara imbere ya kamera ndi totomoye nkasoma bijya bintu nkora ama analyse ngene abantu bagiye barashwana kuri Facebook n'iki musi ndonka views 1010 nararyohewe naco bwanje ndavuga ni wow ico gihe wabura umusitari byaba bishushe cyane gore kiganiro kironsa abantu 3000 byaba ari ibindi bintu bireba ariko ubu unye abantu murakora urabona ko je naje mu bintu ntanazi ibintu byanje no gufata kamera navyo menye vuba ubwanje nari umu host gusa nicara haje imbere ya kamera abantu bakambaza sitinga vyose wewe waba bu hosting gusa ubu barundi baratabaza ikintu koresha umwanya Facebook canke izi zindi mbuga muzibako gute ibafata
iyi energy kugira ngo mushore ku managinga kuguma ku mbuga ngurukana bumenyi gushika umuronka abantu babizera abaze ati anytime ndaronka post zibiri canke imwe ku munsi ku mbuga zose zakoresha umwanya boni nukubaho kibiye gusa nibikorwa ugakora nka Facebook yoyo irasaba ama video n'imiburiburi ugaposta nka post zitari musi ya 10 ku munsi kweri gumiri updates donc hari ivyo usanga uri kupostinga hari ibintu umuntu yakomye nk'ubu dufate nka Sadbi yasoye nka challenge y'indirimbo ari mu gusohora wowe wari update cyitora ukayiposta cyangwa ukayikorera ko analyze cyo kayandika ko amajambo cyangwa ukayishiramo yandi ko bibona iyo ndirimbo ingene wayumvise iyo post iragiye ko hari usanga ivyo bitana abarimvyi bacu urabona benshi hari abamaramezi badasora imiziki batavuga bakima content abamesha hari igihe wasanga wari kuri posting utuntu twa usanga twabaye viral nabandi badutoye donc uri umu content creator urakrea abantu ugatanga content nawe ugatora content ugaposta rero urubuga rero cyaruguma ruri muri movement donc nubwo mari umunsi utagiye kuri Facebook ukaja ko mu ijoro ntubura na post zanje zibiri uza kubona ukora na post nze vyinshi ni waruvuze ngo ugasanga abaririmbyi bimwe content abamesha ni hariho kimwe mu bintu byavuzwe ngo abaririmbyi barafise no kuntu mwebwe mushobora kubabaza amakuru bivanye n'akantu babonye kugira ngo posting ibintu bifise umuco navuze nariko mbaza ikibazo cyo kuntu abantu bo kuri Facebook baposting ibintu juste kubera ko bapostinge gusa baronka ibyo bandika ariko usanga kenshi bariko barahenda abantu hari ibintu bandika atari ukuri baca bavuga ngo abaririmbyi bacu hari igihe mu telefone kugira umubaza cyangwa ukamwandikira juste aguha umuco kugira ngo uronke source y'inkuru ugasanga ntanakwishuye ni izo nazo ni zimwe muri challenges abantu bahura ese tuko numenyesha makuru ashobora guhura nayo iyo challenge kandi afise ari umunyamuntu ko aba Facebook araba journalist b'umwuga bakeneye guposting inkuru iri bariho iyo ni challenge abantu bakunda guhura nayo bakorera ku mbuga cyane abarimvyi bacu ni batahura basarashobora kuguha content akaca kubwira ati attention nturenze ibindi bintu ko urabona nkaje kuri Facebook nandika kantu nkashiramo akavya kugira umuntu abe satire cyane abe tushe niyo post urumva canke jewe iyo nkuru nimba yakore ko abantu benshi jewe mbe umwe mu bantu yakurikirana cyane yego iyo niyo mateka niho umuntu acaguma avuga ati uyu muntu arabarenze ni mukuru barabasumba niko tumeze muragira akantu ko gushaka kuba mukuru competition ni nka competition kugira birongereza n'inguvu rega zo gukora cyane yego rero utakabije ugafa gushaka ikintu uko nyene hari uwabakabije pacha babiraba bijya vyuya yakabije cyane abaririmbye rero nibaze begera aba content creator cyangwa aba influencer bakora seminaire abaririmbye ajya amahera make muronse sangira ubumenyi ndibuka Sadbini we yahora sangira ubumenyi n'ugwaruka akabatumako mukicara akabahiriza inyigisho akabigisha nka timu yiwe ariko byabikorera timu yiwe yabikora timu yiwe ubu no munsi rero ivy'amatimu vyarahetse hageze yaho bicara akavuga ati aba influencer twicare tubahiye gukora uko kugira twigane ivy'ahandi natuzoza tubaha content umuntu byashaka kumusaba content atima content abijya bintu wapostinze vy'umugore wawe kuno nereza iyo content mama foto cuma n'ijambo umuntu ayoba atazi yego mbega nimeze abe specifique nyene ama media yacu impamvu adatera imbere cyane agere ku rwego mpuzamakungu baririmbyi bacu harakora trending wamurondera kw'ikiganiro akacarinda kuja kurondera media ngo ingana gute ngifite abafollowers banga juste ntibatanga amantu uze kuri media zitarabahi par contre bari bakwiye ijya media kuzahubwa ikintu yari kwiye gukora yari kwiye gufata apana umuririmbyi ngo arinde kuza mu icarana burya n'abajournaliste aba benshi n'abanebwe bakoresha ibiganiro tibonene benshi n'abanebwe yego nibazi neza yuko basi inkuru y'umuririmbyi urashobora gufata ifoto y'ukayishiraho ukaca wicara ukayiganira ko bijya ijya trending iri kiravuga hama wa muririmbyi akaca gutangira content kuri ya TV ikiri kiraduga iri kirakora ku buryo za TV dosanga dufite nk'ama TV nka 10-15 akurikiranwa afise inguvu industry yo mu bindi bihugu twoyifata neza kuko donc wowe utanze strategie nk'uko dufate television ntoye dufate basi the TV show irafise abantu hafi y'ibihumbi 25 donc akaca fata nka media ifise nka 10,000
Yeah. canke bari munsi canke 5 kubera ko ari Fizo canke Sadrick None. canke Dramatic none canke irarabwa agatanga iyo interview None hama aca- je aca nkaza yishare. gutora nkakora analyse ego mugabo Yabijya nkaca ntanga na yavuze. source kuri ya television nto Voilà. donc harimo no kuduza iriya iriya television donc televiziyo tugashigikirana ego kuvuga gushigikirana uvuze ati yaba ama media abaririmbyi ntibashigikirana ntibashigikirana donc Okay. abaririmbyi Okay. acabona umengo araguhaye umengo araguteje imbere umengo uragizene kugira bikore naho nizokwama umuvuga dirende ya dimanche umupostinga neza ugira utamupostinga kenshi cyangwa acagukatira posting ibyiza gusa akoze ibibi ubishire hirya engo bishire mugabo abakunzi nabo barakweneye kumenya ubuzima abaririmbyi babayemo yaba neza bwiza canke cyane bubi. neza cyane Okay. ego rero ico kiratuma media basi ko je mfata yuko turi muri competition n'ibindi bihugu Okay. iyi industry yacu imyaka imaze ni myinshi barimvye bacu bamwe bayo ko barasaza bafite ba Kidumu ba Fizo ba Loriro ba Black G turafite ba Mukombozi bamaze imyaka myinshi cyane muri uno muziki Ego. rero ibindi bihugu birabaza abo bantu ariko industry yacu bakabona umengo ntiri muri movement umengo ntibasatira amayeko y'iwacu ama content yacu dukoko barimvye nyene ntabasatira ubwo ntiyarimwo nuko mudasohora izindi produit nshasha kuko muhita industry mugabo nta production nshasha tubona harabaririmbyi nka ba G-Flox bafite amayiparyoshe harabaririmbyi nka aho ba rero urazi ikintu December kica mudashaka kiza rero umwanya. urazi ikintu kica Bashaka kuvuga kiza ngo biririmbisha ivyongereza oya ivyo ubwo si bya vy'ibyongereza bindi duha umwanya babandi nyene imyaka yose bon ico ni kimwe Fabirove yaririmba ari indirimbo Fabirove yaririmbye ti amashoni babandi promotion babandi Kuma media ni babandi. urumva hindura ugasanga ibintu vyagashe donc abarundi barakwiye gutahura iki kintu basi je ndakibabwira urabona buri gihe cyose iyo umuririmbyi n'umujournaliste canke n'umucontent creator canke n'umu-influencer bakolaboy baticaye hamwe bigire donc nabemo kubona ngo je ngo ndakuruta ngo je ngo nkurikirana n'abantu benshi ngo jewe ngo ndi umusaza ndi mu legend icara hamwe mwigishanye abarimvyi bazi vyinshi hariho ama systeme bo bigisha bakavuga ati abapete mu kubafasha mu bafashe uku ko twe natwe ufashije umwana umuririmbyi akiri hasi cyane wa munini akwima content urumva wa munini akwima content media yawe ntigera ikura iguma iri hasi kuko uri mu bana sivyo ego wakoze urukundo wakoresheje abana wafashije abana ariko nawe uracari hasi par contre bayo nimve banini nibo bari bakwiye gushira ingufu kwanza muri media zigakomera hama wa muririmbyi muto rero akaronka ijambo ku buryo aje kurya media kuvuga agasanga avugiye mu vyuzuye agasanga avugiye ahantu hari ijambo biseruka direct nibicara hamwe ngo bayage nibategura amaseminere bafume bavuga ati jewe ndahevye 1 million sivyo ndahevye 1 million twicare nigishe ko hari dufite abanimvyi bafite ubwenge ariko Bantu Boy yarigeze gutegura ikintu nk'icyo urabona abaririmbyi bavyanse kubizamo ngira kandi ikintu cyari gihari yari kuzuza gusa ugakonfirma muri Gmail yuko uzoza juste kugira ngo bategure ibinyobwa bikwiye imfungurwa za midi abantu barafunguye barize na jewe sinari munini Bantu Boy yabize n'ibya bintu nari muto kandi narahawe umwanya wo gushikiriza iciyumviro cyane ego Alan Bantu Boy yazanye kiya kintu hariho ibintu vy'amabifu y'amatiku y'amatimu yari yaramaze kwirimita sini Bantu Boy tutubaganza bajya abandi bari babona ariko bijye nivyo mu muziki abaririmbyi birirwa baritapa muri za Tanzania nokabona baricaranye nta muntu atazi induru ya Harmonize na Diamond mugabo ugasanga barahuye bahuye nibatahura yuko entertainment ari showbiz bagatahura n'ubundi buzima rero bacabigira mu mutima nyene bikabaye ugasanga ntibanicara ntibanayaga twaye kubikema mu nyuma neza ko ari bifu zasiriye twibonera mu bubare ugenda usanga ububare ugenderamo naka ubundi no ntibigera bahura no mu rugo bare ntibigera banatemberane banagenderanira byasaba yuko Bantu Boy ibanza kwanza ikiciyo virisi kwanza y'ugwanko gwakazikira bakagwica kwanza hama barundi bakabereka yuko ari ugwanko gwa showbiz gukurondera uribuka yuko ushatse kuvuga rero manager Kimana Stein niyasubira gutegura canke niyabatwumva azosubira ategura ibintu nkabijya bena azobitegure vraiment ubu ndabona urukundo
biratandukanye n'iriya myaka ko nizera yuko ujya mudamu ari umwe mu bantu baciye ubwenge umuziki ujya mudamu yaragwaniye ino industry cyane warabonye n'ingene yegeranije abandi bakobwa muri music industry ego ba Nice ba Mukenzi ba Shakira n'abandi yego je ndavyibuka ku buryo ujya mudamu arafise nabo banashima bakamukorera surprise aharira yego oya arafise ubwenge ariko Stein ndashaka kumenya iyo yagiye amahanga yaramutwaye iby'umuziki acara bivamwo baramuciye intege rega urabona Alan ino industry yacu irateye ubwoba cyane sindiko namuvuga nka Mukafizo ko namuvuga nka Stein nk'uwarasanzwe ahagarariye cyangwa akurikirana ibikorwa bya Bantu Boy nk'umwe mu bantu bari genius umuziki w'Uburundi wagize kuko bavyanka bavyemera namwe mu bantu bafise umutwe umuziki w'Uburundi wagize ariko rero koresha umwanya reka jewe twinjire kwa kino kintu nita nk'igice cya kabiri bimwe mu bintu maze iminsi ndakubonako imwe no muri post mperuka kubona wakoze bivuga kuno ni uraheruka kuboneka wandika ku rubuga rwawe rwa Facebook aho novuga ngo bimwe mu bintu maze iminsi ukora jewe byanteye amakenga ndavuga nti mbega koresha umwanya kariko yihanga bano bantu b'ibicocoro bazi bijanye na politiki bandika ibijanye na politiki bamwe naho abenshi babita nk'imbura kimazi zivuga naho Burundi wanditse ugira uko 2040 mu mbona kazoza twese tuzoba twakundanye aho Pacifique na CHIMAMANDA bazoza mu rugo dusangira ubugari umugore wanje yacumbye warushatse kuvuga iki sase kuvuga neza yuko izi nzankano bamwe kudatahura kudakunda kumva neza ko badakunda igihugu cabibarutse igihugu cabasokuru barazwe n'abaseku n'abasekuruza kumva neza yuko bakwiye guhindura indongozi zashizweho n'Imana ndizera neza yuko ino Mana dusenga 2040 bazoba barasubiye ku murongo basigaye bari ku murongo umwe bagaruka tugafashanya guteza imbere cyane igihugu cyatwibarutse nashatse gusigura neza yuko Imana zinzangano zizohera nko mu mbono kazoza ko nitwifuza gutera imbere twenyene twifuza neza yuko twosanga duteye imbere na babandi baponda bamwe bavyanka nabone bariko baraselebra turiko turasangira kabisa nagahiye baragiye ku murongo hari abantu bavuga yuko ba CHIMAMANDA atari juste guponda ngo ahubwo bariko batanga ivyumviro byabo nabone kubibona batanga ivyumviro canke barakavye urabona ivyumviro je ndakunda umuntu atanga icyumviro ciwe kibi na ciza apana icyumviro kibi gusa misi yose mu kanwa kawe ivyo ntibibaho we nushobora kwama wagiritse umwana amakosa mu gihe yakoze vyiza utanamushimira nibarabe ibibi nta gihugu na kimwe kwisi gikora ivyiza 100%. Urumva hari utunenga ari utuntu usanga tutagenda neza kubera iki umukuru w'igihugu abatwara abantu barenga miliyoni 100 none abo bantu kweri kubayobora kubashira ku murongo 100% umutwe we ko urabona wo bishobora ahubwo arashiraho izindi ndongozi zikamufasha kuyobora zikamubera ijisho aho adashika ko mukuru w'igihugu nashika muri quartier niyo mpamvu abariho chef de quartier sivyo na chef de quartier nawe usanga yasatira ugasanga ari ibintu bitagenda neza ariko ukibuka ukavuga ati okay hari ibintu bitagenda neza ukabivuga ko abarundi barabibona nivyo babayemo nk'ubuvuzi vya pafe ati muri pafe vraiment hari ukungusanga ari bitagenda neza nivyo ariko vuga ati umukuru w'igihugu arakoze ikintu ngira kamaro aratanze amamatera ku banyeshure bo muri interna ico kintu kwe kutagipostinze ibarabara rya Rumonge rirakozwe rirameze neza riragorotse risa neza canke rya Bururi risa neza kubera ko utayifoto yo foto y'iryo barabara ikibuga cy'umupira w'amaguru stade iruguruwe icese irinjiwe stade kwija amategereranya ngo ntisa niya utangura ngo banaka ngo yabo kwera iki kwanza utoshima kwanza ntambwe imyaka mwe mwamaze kwera iki mutigeze muyubaka iyo basimeze nkuko urumva rero vuga ibibi uvuge n'ivyiza kandi mu bisanzwe umuvyeyi adekonye ntugararaza fuka mu mico nakaranga by'u Burundi kagira buke bukambwiye ati muvyeyi ahantu hasa twe ubuzima twabayemo abavyeyi abavyeyi wacu cyane iyo tugira uko bajya abanye ntibari kudutwenga bari kukebuka basi wicugwehe gumubanyi none cushigikira umubanyi mubi
gutwenga kwanda ukanamwereka neza kuko attention umubanyi kugira aguvuge nabi nuko yumviriza kwanza wewe mwenewe ko dufate nk'ubu hari abantu baraba basi Chimamanda yavuze nabo Burundi akoresha kirundi deja n'abarundi n'umurundi wawe ariko arabivuga urumva neza ko biryoshe gusomesha biraryoshe biroroshe cyane kwemeza umuntu muri ya ntambara ya social media muri ya guerre hashaba deja abantu duteye igitego kweli abari igitego ni hari abantu bavuga bati koresha umwanya yagiye kwamiye ivyo bintu cyaza kwishura n'abantu adashobora adafite capacity yabo ndashaka ubumbwire kwa kino kintu urapreciate bimwe mu bintu bahora bavuga hari challenge ubibona batanga kuri mwebwe mwe mushaka kwerekana ibintu byiza hama hari ico wo kwishura baje abantu bavuga ati mwebwe simbizi n'abandi byaba ibikoresho bya CNDD-FDD bo nubwo tubikoresho bya CNDD nese umugambi w'abarundi sivyo n'umugambi w'abarundi CNDD n'umugambi utavangura urumva aho kera twumva imigambwe ngifatiye ngo y'ubu bwoko yindi y'ubu bwoko ko CNDD twagiye gusanga ari umugambwe w'abarundi bose urumva par contre bo CNDD twara na Afrika yose urumva rero babikora mu gushaka kuduca intege kutwereka yuko ngo umugambwe bahenda ngo irane oyaye twebwe dukorera igihugu cyatwibarutse twubaha n'umugambwe uri ku butegetsi kuko kubaha umugambwe uri ku butegetsi aba ari itegeko kuko nk'umugambwe watsinze amatora watowe n'abene gihugu ku majwi ibice 90 urumva abatatoye CNDD na majwi yapfuye urumva rero twe bashatse kuduca intege ariko ivyo nivyo nakunda urumva ukore batubwira ngo ntimwavyize ngo uko mwihanga abantu ngo mutangana ngo babasumba ngo ivy'ama politike uko ndabomenyeshe neza yuko politike n'umwana muto ari ibintu wenyine yabonye yo gusigura ko twe tuvuga ariko ntituvuga ivyo turinda kuja gusoma mu bitabo twe tuvuga ivyo twibonesheza n'amaso yacu 2015 ipica yose zabaye narazibone yuko nari imputse 2005 CNDD mu gihugu igisoda igihugu ni bavanze naravyumva amakuru ku radio kera twita dufise radio yitwa Sonitech twaguma twumviriza amakuru none kuko bo bari muri ivyo bintu indani direct niho bacha babisumba cyane none banyemeze n'ibintu nibonye hari ibintu bivugwa ngo mwebwe mwe twabaye influencer buri gihe mwama muvuga ibi canke biriya ni murafise ukuntu muja mu battles adakenewe niki nk'ubu wewe wavuze ngo Chimamanda na Pacifique tuzo twakundanye niki Pacifique na Chimamanda kadore kuri Pacifique umuhiye titre wifuza kumubona arinde mu mbona kazoza ya 2020 Pacifique nifuza neza yuko umuntu yamuhaye mission yo mumenya yuko ataciza ciwe donc Pacifique akamenya ko uwamuhaye mission ataneza amufitiye kandi ataneza afitiye igihugu cyamwibarutse icyo kintu uyu munsi yagitahuye ni yambono kazozo tushitseko kuko azoca yigaya yikubite kugikiriza aduze uko hejuru asaba imbabazi abarundi bose yahubije canka abarundi bose yabwiye nabi yavuze nabi indongo zose yabwiye nabi icyo kintu kizotunezera cyane nka twebwe aba influencer Chimamanda umubona nkande wifuza kumubona he Chimamanda ndamubona neza yuko yoreka kwisobeka cyane ku Rwanda kuko u Rwanda si Burundi u Rwanda kuva kuri nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaravuga neza yuko mu Rwanda u Rwanda rufite mission yo gutera u Burundi rumaze kumva gasha igihugu gifise mission yo gutera igihugu ca kwibarutse wewe ukacugishigikira ukakivugira ukakidefanda urabona neza yuko kwera abarundi bo gukomera amashi ubona neza yuko woba uri umuhemu rero je gusa ico nizera nawe nico nizera nuko bizorangira ahindutse azokunda Burundi donc ubu Burundi tuba amatware yacu ico mbona
kimpa n'ingufu amatwari yacu ari très sérieux cyane kandi arakunda abene gihugu aragwana iyo bijaho kugira umurundi aronke basatera imbere arime yimbure akore ahembwe abeho mu mahoro par contre urabona ko kwanza baduha amahoro n'umutekano gashaho tembera ijoro cya mu kabaruka haro nabarara mu kabare banumva ngo yango yirariye mu kako mutwenze ngo bakesheje urumva rero bazohinduka je ndizira ko bazohinduka nibatahinduka naho ntaco nkene urazi neza yuko n'Imana haragera igihe irandagura abahidejaganirije cyane avuga ati abantu je kweri bandambiwe Imana izobarandagura ni abarambiko yego nibatahinduka kore umaze rero iminsi abantu waje ku rubuga rwa TikTok banze tureke ibyo nyuma yo kubona iyi post waje ku rubuga rwa TikTok ufisiye ntumbero content zawe ziganisha kuki kuko iyo meruka kubona wavuze ngo umuhungu yagukunda ntibirinda kurindira ngo umukobwa ngo amusabe kandi ngo gift ntayimuhera muri gate ngo ahejeje gukora ibyo akora uribwiriza content zawe ziganisha kuki abantu bataraza kuri TikTok yawe ubahamagariye TikTok yanje kwanza iri monetize iri monetize donc nagiye gusanga nka Facebook usanga dukurikirana n'abantu benshi cyane abantu benshi badukurikirana nabo usanga atamahera yiyandika muri konti nta mahera yiyandika muri AdSense ngo uje kurutira urindira umuntu aguhengo nyamamariza akaba ari yujya rero icyo kintu mu nzego bariko barabikurikirana cyane bemonetize ministère do ego bari birimwe bariko barabisatira babigire monetize ariko generaronse moye yo kugira TikTok ikaba monetize kandi birakunda nabandi bazonyigera inzobe byo kuba monetize nako baje ni content zawe ziganisha kuko icyo nagira ndabereka abantu impamvu waje cyane okay zinguvu ko nazo icyo zigamije ubu escro ni bwinshi mu nkundo ziki gihe abahungu biki gihe n'ababeshi sana umuhungu w'iki gihe aresha umukobwa vision yaravye amatako yiwe aresha umukobwa yabonye ingene amabere yiwe reka dukoreshe tayi dukoreshe imvugo mbabariya sawa aresha umukobwa yaravye ngo ni mwiza urumva ngo asa neza vema ivyo rero bikaca vyica urukundo muri we bikaca bimwereka iyindi image ujya mukobwa nitwakundana donc amubonamo image yo mu buriri nta kintu nanje ndiko ndakangura abakobwa bamenye ingene bagendana nabo bahungu baza kubarisha kuko najewe ndi muri bo ndiwe ndumuhungu biriko bivuga umuhungu donc experience ndayifise ndayizi urakoze cyane uno munsi umukobwa kugira umuhungu kugira nk'umukobwa neza yisanzuye bagikundana mubwira ngo be ngo ndiko ndabona ngo ndiko ndapanga muri iyo mezi 2 canke 3 kuzi wanyu kwishikirikana wanyu umukobwa ubumuroze mwumvise yuko Maria ziri hafi umve umuroze ico gihe rero umukobwa amaze kumva iryo jambo mukuza kukuramutsa yego nurinda kwandika message zibiri ukivyuko bumva ya dodoye wewe umuhungu aho ni uzobona umuhungu kandi abango yani mavirisi nayo bafise batangura kukwita ngo my wife uru ngo umugore ngo my wife iyo noma my wife mapema my wife ngo future wife umukobwa nawe akaca batushe tuvuga ati nanjye reka nandike ko husband we wanditse gute husband umuntu mutaranyameza n'ukwezi nta n'ukwezi wa murakundana sivyo kandi aho umaze kumwita husband bisigura yuko gukora amabanga yabubatse ubikora nta kibazo urumva donc impanuro zawe abakobwa yabatsara gushigikira baza gushigikira yibaje oya TikTok yawe nikoresha umwanya ni Mr koresha umwanya ndaza gushira link muri oya ushakoreke ntaco kugira ngo hari abantu bari za Amerika n'ahandi badukurikirana batara bari abantu kandi baragomba
gusamara barabakoresha umwanya ego ufise abafana benshi cyane ndagushimira kukanya kawe koresha umwanya asante sana nizere yuko vuba cyane tuzongera kubona kugira ngo tuyage byinshi bigiye bitandukanye ego cyane ndamba mari ego ndagushimire ku mwanya wawe nawe wakoze kwigora kuva mu kanyosha cyo mu Carama shika mu Carama nukuri kw'Imana bwa bumwe none wasi ndugu uri umukozi pe